azana barajya kuyakorera mu minsi sinzi ibintu bigushuka wowe uvina ufise ambarugo nta muhungu tuzovugana nta muhungu nzoyaha ntaki ushika hariya uvuga warondeye agasani kamwe ko mu Burundi ngo kayamfashe kuyarya ngo ndazohera uguze parcelle akaza mwinjyane mara ugahebana n'imiryango umenga rimwe akantu gusa ibintu bya contrat novuga ati Imana iguma ihezagirira hajya nyene isukamwe hajya nyene ya ndibuka navuye muri competition nkiba muri competition ndabona tu message dutandukanye twabantu nyene bavuga ati tugomba gukorana ariko nyene narumviriza imigambi ya company iravuga ati dukora ibintu bizima sasa zira films yabaye muri imwe yanyeretse imigambi myiza iranyereka ibyo tugiye gukora ko bizari bizima yakuriye amahera ariko uciye umuta ntuzi ukuntu we yaronse kugira yakurye banza umenye ukuntu kwanza yavuganye nabajya abantu ukuntu bajya abantu yahanye nabakazi byagenda mubona ko dakwije yitwa koresha umwanya twasangira fangasi muzi y'igiti nk'ubu je namaze kuyipostinga nabikubwiye abafise impano karibu muri groupe tumaze kwakira abantu batari bake kandi bamaze kwinjira batari bake bariko barabikunda je nabandi ndacabakeneye Niriwe canga mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye j'espère que vous allez bien jewe ku ruhande rwanje meze neza cane hama ni Momo Ishimwe kuri Mazi Media TV uyu munsi nabazaniye umutumire adasanzwe mwahora muvuga uyu munsi hoho ni too much nabazaniye umutumire mumenyereye mubona muri no misi ariko arabikora ariko arabica bigacika uyu munsi niwe tuza kuvuganako aza kutubwira bimwe mu byo ariko arakoresha kugira ngo ashobore gushika ku ntambwe ariko arashikako rero ntabatebeje reka tumwakire kugira ngo ashobore kutuganiriza ndabahaye kaze turabahaye kaze Marezo ya merci beaucoup karibu kuri Media TV yacu ya ndabaramukije abantu ba Mazi Media TV ni Marezo ma connection agasore kari accompagner agahungu kinini esthétique mu kanwa utuntu nkutwo nyene guys nababwiye kuno musi ibintu ari too much niho dutangwaye na Marezo tumaze imisi tukubona mu bintu byinshi ugaragaramwo kandi ugenda uvyitwaramwo neza aho rero ndahera kwirushanwa cyangwa se kwihiganwa uheruka gutsinda eske wavyakiriye gute byari bimeze gute Imana ishimye ko nawe utabaye nk'abandi ngo Marezo waratsinze hiniganwa naragutoye rero ncorera limikashi yanje ni izo nimero nizo nyinshi rero nanjye numvise utangwe ngo narumvise ihiganwa mvuga ati yarancoresheje imbere y'abantu ndavyanga gute ariko novuga ko byari bimeze neza kuko ndakubwiye byari ibintu bitoroshe kwari urugendo rurerure kugira utsinda abantu twari abantu benshi twari abantu dushika 34 rero guhiganwa n'abantu b'abakomedi bashika 34 mwiganirwa uduhera runaka turi ahantu ntuzi kari uzotsinda ntuzi ngo nenda zotsindwa n'ibintu bigoye vraiment ariko Imana yarabikoze yarabikoze vraiment ndatsindira n'umugambi nakoze waraheze warahombye wishaka yandi mashasha reka kuvuga kakanya kanyamahera umengo abateye mw'imiti zaje abantu mutegura amahiganwa kanyamahera muyashira mu rushinge jewe hari umukomedi yatwaye ihiganwa ryo mu mwaka wahera ambwira akiritwara haciye no maze ati amahera ameze gute ngimigambi ndayirembeje poa Jesse ndaritwara je sinzi kubesha Marezo imigambi imeze gute migambi irikiragenda ngo Marezo ntumeje je nani ndingi namaranye kumbe warameje kuvuga ndakubwije ukure nuko ko barajya amahera ajya amahera ameze nkayo muri Oman amahera muri Oman barayazana barajya kuyakorera mu minsi sinzi ibintu bigushuka wowe uvina ufise ambarugo nta muhungu tuzovugana nta muhungu nzoyaha ntaki ushika hariya uvuga warondeye agasani kamwe ko mu Burundi ngo kayamfashe kuyarya ngo ndazohera uguze parcelle akaza mwinjyane mara ugahebana n'imiryango umenga rimwe akantu ariko je ayi wanje rero narayasengeye nabonye ngeze ku bihumbi 100 mu miliyoni zingahe navuga ati amahera agiye guhera cyamaze nsengera ibyo bihumbi 100 bisigaye
wabisengeye bisubire bigwire nabisengeye mugati birero nkabandanye nabigihugu nyene bidasengeye mama yanga arahera yose nabagati aha rero systeme no kubisengera ndasengera ibihumbi ijana reka ibihumbi ijana biriko biragakora bizosubiza hajya miliyoni byasubiye. Wow, Marezo ndabona warabikoze neza cyane ariko kandi byari bitangaje gose wewe nakaye kantu ushobora kuba warakoresheje canke se n'ubwahe bundi buhinga wakoresheje gusumba abandi kugira ngo ushobore kuba uwa mbere? Ubuhinga kimuranyiki rege ikintu cya mbere cyo impano ahiri irivugira kandi impano nayo ikoreshwa n'umuntu. Rero umuntu atazi gukoresha impano iragufezeresha, ariko nomvuga yuko cyari cyo gihe kuko ntijyari rya mbere mpiganywe, nari maze guhiganwa kenshi namaze ryari bayigiye gatatu, mbu wa kabiri, mbu wa gatatu, mbu wa kane, mbu wa gatanu feringa tu, ariko nkaguma mvuga ati je one day ndashaka kuba winner uwo mwaka. Ariko byarashobotse mwaka biraba, ariko narapambanye nkoresha ingufu kuko byatuma ntarandara ntajyamye ku ngambo zose nkarara ndakora niyumvira ati nzotsinda gute. Ikintu cyose gituma ntotsinda nagerageza kugiha agaciro nkagikorera, kuko ikintu cyari kitwishe muri competition. Abantu benshi baza ata agaciro babihaye, bamenya ati aka kantu gato gusa bavuze ngo yuko ko tumutsinda, bagacabona yuko umengo karasanzwe bazogashobora, kumbe bisaba yuko urara amajoro utaryama wiyumvira kugira utsinde. Rero ushaka gushika ku ntego kora utaravye cyo baguhaye yuko kidafise valere kuri wewe, ahubwo vuga ati reka ndagiye valere kugira na dekingiriye valere, ariko utagiye valere nawe nta valere cyo guha. Niko bimeze. Ni Marezo nyene tuguma tubona ariko arabica bigacika, nabibabwiye ntivyagarukiye aho Marezo. Nyuma yaho njewe narabonye utuntu tudukontra ku ruhande. Mbega bimeze gute vyovye? Uri musi y'uburongozi cangwa bimeze gute? Udukontra genda turembe. Yego vraiment je nabibonye. Gusa ibintu bya kontra novuga ati Imana iguma ihejagirira hajya nyene, isukamwe hajya nyene. Ndibuka navuye muri competition, nkiba muri competition ndabona tu message dutandukanye tw'abantu nyene bavuga ati tugomba gukorana, ariko nyene narumviriza imigambi ya company iravuga ati dukora ibintu bizima. Sasa zira films yabaye muri imwe yanyeretse imigambi myiza, iranyereka ibyo tugiye gukora ko bizo ari bizima. Nemera gukora ibyo bintu. Sasa amaze gusinya kontra na zira films, ni kontra ijanye n'akazi tugiye gukora, amafilme tugiye gusohora ndetse n'amakomedi azoshika kure. Sasa ibyo byose zira films yaranyetse yuko izo biri hambavu yanje. Bibonekana ko nkeneye n'abantu babakinyi nzofashanya nabo bari muri industry n'abashasha. Bashasha rero bunamaze gutangura kubatumira nabo bazi dukorane, ndiko ndanabatumira kuko bashasha namaze kubabwira yuko tuzoraba impano zabo itariki 25 ku kwezi nyene kwa gatandatu aho bita ku Mutana musi haruguru yo kuri Avemari. Sasa ibyo byose ni ibintu nabonye bariko barashira mu ngiro biko biraba, kandi nikini ndakeneye abanyamitahe rero baza kwiyunga na jewe kugira dukore ibyo bintu bikomeye. Abanyamitahe bakaza mukisuka mukisuka vraiment. Rero navuga ko kontra ijya kontra ntimbuza gukora ubundi buzi bwose, ntimbuza gukorana n'ababosi, ntimbuza no gukorana n'abanyamitahe, ahubwo ijya kontra iza kunshigikira jewe nyene mu byo ndiko ndakora. Marezo rero jewe kuranira amakenga kumwe muri kurazana zirarenze, ariko twibira akaba ndakubwiye tugiye gukora filme na comedy zimwe mwe muzavuga ati vraiment niba Marezo atarashikiraho ba Gasore ba Mutima baragira, ariko arakora akantu kadukorogoshora. Ni Marezo nyene ariko arabandanya, ariko arabica bigacika nyene. Nibaza ko no mu byo ariko aratubwira wenyene uri kurashaka kudukurikirana, uri kurabona yuko Marezo ariko araza ku nkemu idasanzwe. Ariko nubwo biruko Marezo twatanguye tumubona muri comedy, watanguriye muri comedy, ariko nyuma yaho tuza kubona winjiye muri film. Ibintu vyagiye birananira canka abakomediye benshi bo mu Burundi bitagiye birashobokera cyane. Par exemple ba Gasore baratanguye comedy hama baja muri film nubwo batariko barabirambiramo cyane, ariko wowe turiko turabona ubarusha cyane ku rugezo rudasanzwe, uri kurakorana film hamwe na comedy en même temps. Est-ce que kubera iki?
Erega nta ikintu nakubwiye yuko ikintu kitigira bisaba ubwenge no kurara udasinziriye kandi je ubu muri uno mwanya nagerageje kwibaza muri comedy cyane ariko cyo nsanga hari abafana bamwe ntarazana hari abafana badakurikirana comedy zacu bamaze kuzita cyamvuga ati rero jewe bananirwa banyitana je mutananirwa ndabasanga hariya nyene ndabisangirayo ndabakure hama ndabajane muri comedy kuko nje ndabona yuko comedy bamaze kuyita rero nimba barayitaye je ndabasangiye nimba birukiye muri filme eka ndabasangiye ndabakubitireyo comedy nyene muri filme byumye hama hashe kuko burya comedy yacu yo mu Burundi ni twebwe nyene tuzoyigarukana kuko kujya bakunda muri filme bankunda muri filme ntibankunda ngo ngina serious je ngina comedy nyene siminduka nimba mbona muri filme ndi umukomedie ntaho byigeze byakabaye ngo ndeke gutwenza rero ndi muri filme ngiye gukwega ijya mitima yamaze kumva yuko umengo comedy nta gaciro ifise abatwenza ntabagihari ndabatwengereza hariya nyene hama tubandanye ubuzima kuko nimba imbeba ikwivyinja ikwivye ikintu munzi ntuyibone ngaho rero wowe uko urondera ikintu cyo tuma kisanga hari yiruka yiza niko babimeze bakunzi bamaze Media TV antuka jewe ndiko ndiga ariko kandi binteye kumva nomenya basi n'imiburiburi intahe gatoya y'amarezo reka nabwira ikintu kimwe burya je namambwira abantu bose bariko bariruka nuko ruri kuraba umuntu nuko ruri kuraba baguciye intege bagize iki ahubwo baguciye intege baguhe gukomera cyari umuntu yambwiye ngo marezo ngo ko nakaturiye amahera ngo turiko turakina comedy ngo twakinye kontra ngacha tujya amahera n'amati bro yakuriye amahera ariko uciye umuta ntuzi ukuntu we yaronse kugira yakujye banza umenye ukuntu kwanza yavuganye nabajya abantu ukuntu bajya abantu yahanye nabakazi byagenda hamubone kumuta uciye umuta ntuzi ngo mbega baronka gute ababosi ntuzi ngo ukorana uzohura n'abandi bakinyi b'amafilme gute nta na kimwe uzi uciye uturi karagufasha sasa silago zihari nuko baduhemukira ariko abo baduhemukira nabo nibo tuba dukwiye kudugira kuko nyene muri ubwo buhemu tukabana nabo je novuga umuntu wa mbere yamfashije kandi ndamushimira ni Yasoni muri comedy vraiment ahari hose yagiye nubwo muvuga ngo barazimye ariko je ndamwuba yaransapotinze sasa kunsapotinga kwiwe yagejeje hagera sasa hajya geze iyo nca mvuga ati aha ni ugeze nanje nihongera yacha bipfa sasa bisaba yuko wowe nyene nk'umuntu uriko urakorana nawe ariko wiyumvira wewe kugira shike hari yagezeje ntarashika nubuhe buryo yaciyemo nanjye no bucamo gute nkashika ukacibona rero maze kutora we uko ameze ukamushiraha cyo ufata rero n'ivy'iwawe ivy'iwe n'ivy'iwawe biteranije bibi bintu bibiri umva umusombo bisaba rero uko wewe mu gukora witaye ntuwiteye ibiguci intege ariko witeye iri kuraje je muri jewe novuga yuko narahuye n'abamenyesha makuru ndahura n'ababosi ndahura n'abaki abanshigikiye narababonye abatanshigikiye narababonye abampanuye narababonye kandi benshi je nko mu bamenyesha makuru menyesha makuru wa mbere yanciye intege ni Starboy nukuri kw'Imana ndanamuvuze kandi abyumve kandi nawe umuntu wa mbere amfana aramfana ariko abyumve ko yanciye intege ariko nabaye wa mbere nateye imbere ariko cyanongera nkunda umuntu wacu wo muri Nord umuntu wa mbere rero je yanteye intege yari umuntu mubona nk'umupayi mubona ko adakwije yitwa koresha umwanya twasangira fangasi muzi y'igiti nukuri kw'Imana rero yarambwira ibintu nkabona umengo ni fangasi iri kiramuvugisha sasa tukagera ahantu nkicara nkiyumvira none ko byose mbuze icyo mfata n'icyo ndeka reka synchronize amajambo y'abantu nkafata amajambo ntuze yambwiye na ntuze yambwiye nkaraba ayo mfasha kivuga ati kamaze nitiza ya ntuze umwanya umwe nkitiza ayo umupayi koresha umwanya wata nitiza umupayi nitiza ayo umupayi nkamona kararengana ati c'est good ikamandanyiriza nyene sasa hari gihe umuntu wewe abandi bamubona nabi ariko wewe kubwo munabi byiwe bukagufasha gutera imbere sasa je kuri kira etape yose narahagiriye icigwa mu ba journalist narahagiriye icigwa mu ba boss narakuye icigwa no mu bakinyi ba filme dusanzwe dusangiye umwuga narakuye icigwa kandi cyane sasa bisigura iki ibyo byigwa byose ntubite
vyiyegereze hama ubikoreshe mu gukora umwuga wawe cyo wibandanyiriza ariko Marizo hariyo akabazo nari nakubajije utashimye kwinjiramwo indani neza mugabo reka naco ndakagarukana ni icahe kintu basi cagusunikiye gutangura comedy ko nzi neza yuko par exemple nko muri societe bashobora kutavyakira ukundi kuntu bivanye n'ukuntu babitahura ati umuntu yasaze iki ukuntu nyene dusanzwe tubizi babivuga eske ni cawe kintu cagusunikiye kumva ivyo ntiwo bijamwe ca mbere kumva aho nabigumamo kumva nuko donc kubigumamo ubunye ukuntu birimwo ubunye utari umuntu wo gusubira inyuma eske ni cahe kintu cagumye kigutera inguvu kiguha intege gica intege cya mbere kwanza kugira ndabijemo nuko nabikunda kandi mbona ko ndabifitiye na don ariko kuba nari nabona ko ndabifitiye don ntibyampa icemeze yuko abantu ibyo nje niyumvira ari byo bo babona byasaba reko nereka abantu ndabeka abantu babona ibyo mbona ko ari byo maze kubona abantu ko babona ibyo mbona ko ari byo cyo ndabifata nk'akazi maze kubifata nk'akazi mvuga ati je nzopambana uko bishoboka kose kuko mwiterambere ukuntu biba bimeze hari aho abadutanguriye baba bagejeje natwe bashasha tukaza guhera hajya bagejeje tubandanya rero aha twebwe jewe hari aho nzogeza abandi bari inyuma yacu nabo baze bagira iki babandanyiriza hajya nyene sasa jewe naramaze kubifata nk'akazi nk'impano kandi nkavuga yuko ntegerezwa gukorana ingufu kugira nshike kuri kijya kintu ego hari abantu banyita umusazi vraiment kweri kwanza jewe nk'abantu barambye ati none wewe nibyo bihanga imagine wewe nibyo bihanga bimeze uko ubuntu kwigeneza burimwo abandi ngo ndumutama abandi ngo ndumusaza ariko vraiment urabona agasore kari akompa kameze neza yituri erega mwe hari ikintu mutazi ego za YouTube n'ibiki ntibiriha neza ariko comedy irashobora kugutunga impano yawe irashobora kugutunga ukabaho ariko ubaho gute mu gihe wewe wayifashe nk'akazi utayifashe nk'akantu ko kwiryohera ekora abana baravuga ati ngo reka twiryohere bajya bo kwiryohera rero iyo baronse ibisumba zijya mpano baca babita bakagenda niyo mpamvu rero twebwe twamaze kwifata nk'akazi tubona yuko byozo tubeshaho tubifata nk'akazi kandi tubikunda tuvyamenye inyuma mbere turara amajoro twiyumvira mbega vyotera imbere gute twova kuri intambwe tukaja ku yindi ntambwe gute okay bakunzi ba Mazi Media TV nizera ko muri ko murafashwa bivaye naho muherereye antuka nizera ko uri kurakuramo ikintu kidasanzwe menya neza yuko impano yawe irashobora kugutungisha cyane ikiganiro cacu kiko kiregereza ku musozo ariko imbere yuko turangiza reka ndamubaze akantu kamwe konyene kanyuma Marezo ufatiye ku kuntu abantu hariho abantu bamwe bataratahura ibintu vya comedy donc babone ko ari ingabire mu zindi eske ni yahe nakaye kajambo kanyuma wo babwira icyo navuga ko abantu bataratahura comedy kishobora gutunga canke ari impano ishobora kukugeza kure no bahanura kwanza ikintu cya mbere cyuko batocika intege kudacika intege nako no gukora cyane umenyane n'abantu abo bantu maze kumenyana nabo bazoguha ibintu sasa bisaba yuko nimba ufise impano si bose muri twebwe urondera kuko utigeze kurondera ubufasha ntushobora kubyifasha nta muntu yifasha rondera abantu uzi bari muri comedy kibaguhanure canke bagufashe uzogira amahirwe azogufasha afise umutima mwiza like nk'ubu je namaze kubipostinga nabikubwiye abafise impano karibu muri groupe tumaze kwakira abantu batari bake kandi bamaze kwinjira batari bake bariko barabikunda je nabandi ndacabakeneye kandi support irahari ntizobafasha kuko zira yamaze kuvuga ati Marezo come on reje ntiyamamagaye mwarabibonye envelope yari mwagafungo kandi agafungo je nanje kariko karantagatisha muri no minsi murabona ko namenye ari hafi kumera rero bisigura iki impano kuyigufashamwo hari abantu bashoboye kuba bo kwifasha bonyene bo bahanura bakaja kubyikorera hariho nabandi nabo bategerezwa kuronka ubufasha bwose atanakimwe bafise sasa abo turabakeneye kandi bose turabakeneye bashike bizoshoboka tuzobibafasha ibidashobotse tuzobereka inzira tubikoramo ariko uwundi nawe yo bari kure canke hatari hafi yumva byimvamo ndagusabe ukuburyo bwose uriko urabikoramo ntucike intege pambana nimba uriko hari abantu bakoresha telefone nimba uriko ukoresha telefone pambana
kora hari umunsi uzoronka kamera ya umunsi uzoronka kamera hari umunsi bizocamwo hari umunsi uzoba wewe uriwe ya je ndibuka indoto yanje mfise nuko nkeneye kumva yuko ona hari ibintu byari biharaye kera abantu bitwa ba mapengu bose bakabaha izina runaka ryamenyekanye ry'umuntu witwa mapengu sasa na jewe iryo hangiro ndarifise no ku mutima abantu mwese atamenye umufise bo mu Burundi canke mu Rwanda canke mwumve yuko Imana ibimfashijemo nkapambana nkashika ku ndoto zanje hari umunsi mwese muzoba mwitwa babihanga muzoba mwitwa bamareza abantu mufise ibihanga hariho umunsi kandi uwo munsi akajambo muzogasubiramo mugapostinge kuri status nokuri bakunzi ba Mazi Media TV nizera ko murumva cane ihangiro n'imigambi ya Marezo nizera ko ba mapengu bose hano muri ba Marezo ni ba Marezo ubu ntimugiye kuza muri nyegeza ya rero Marezo tugushimiye cyane ko bashoboye kwitaba ubutumire bwacu. Thank you so much je ndagushimiye kwanza uri na mwiza sinzi ko n'abatumire bari beza nka wewe rero hari gihe uhura n'umumenyesha makuru ugasanga umumenyesha makuru yahuye n'ibibazo byinshi kavuga ati none uyu muntu agira ambazi bijanye n'intambara agira ambazi bijanye n'intambara ngo mano mengo asa n'umuntu ajejwe gutuma ku rugamba kuza kuzana amakuru ariko we vraiment usa n'umuntu wo kuja gushika imbere y'abashikiranganje abatumire biteka ameze neza vraiment Mazi Media TV uyu muntu mumubonga munde mufise umuntu witeka vraiment. Thank you. Bakunze ba Mazi Media TV nizera yuko tubandanya tubikora neza. Wewe twagitanguranye nizera yuko wakoze subscribe na share na commentaire. We nawe wagihereye hagati nizera ko bikora kugira ngo uzobashe kuguma ubona ibiganiro bya Mazi Media TV kugira ngo ushushikare donc bigufasha urumva ko ari ibintu bitegerezwa kudufasha haba muri carrière yawe mu madon yawe ndetse no mu bindi bintu byose ushobora gukora. Hama nizera neza ko tuzosubira undi munsi je mwari muri kumwe ni Momo Ishimwe tuzosubira undi munsi ciao.